Haleluya. Imana yongere kandi bagirire neza, Imana ibahezagire, Imana ibiyereke, Imana ibatabare. Abafise ubwoba Imana ibakuremo mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu kugira ngo wame wibuka ko ni muri iryo zina ugutabagwa kose kwibereyemo. Uno munsi naje kugira ngo tongere kuganira. Nanije kukubwira ngo inahe yawe, ego ni inahe yawe, ariko uzokwame wibuka yuko ari gikorwa c'Imana. Kuko yacitse inahe kubera ko Imana yabikoze. Ari c'Imana rero ibikorera kugira ngo iyo nahe iboneke. Iyo nahe rero imaze kuboneka ari vy'Imana yiteze kugira ngo iyo nahe izofasha abandi. Bakundwa, ndabibukije yuko inkuru za Abrahamu ari nahe ya Abrahamu, kandi Imana yashize nahe ya Abrahamu igihe ariko irahishurira Mose amajambo ari mu gitabo c'itanguriro. Rero uno munsi dushoboye natwe gushinga intahe kuko computer tuma tubona ama update y'ama program, ariko birashoboka yuko aba update y'ibikorwa vy'Imana. Ivyo navyo biriko birakoreka, ariko kugira ngo bamenye yuko uko yararejo nikomeze ariko arakora ubu nuko jewe nawe twoshinga intahe. Ni kubera ko umwasa atinya yuko intahe zovugwa, ni kubera ko azi ivyago zimutera. Igitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ca 12 umurongo wa 11 avuga ngo nabo bandejewe nawe bamunesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushiga intahe kwabo, nibakunda amagara yabo, nibanka no gupfa. Icambere intsinzi iri muri yo testimony, intsinzi iri mu maraso y'umwagazi. Ego nivyo genda yoze genda yanyoye, ariko ntayo babona. Ariko ndababwiye ngo nari suguje uno munsi ngaba naragizwe Joshua, nari umusambanyi, nagende mu kaboregwe, naranyoye urumogi. Uno munsi bakabona atabwo ndiko ndanywa nkashinga intahe. Ivyo birakomeye cyane, ego bimatanye n'igikorwa c'amaraso, ariko ntayo babona amaraso y'umwagazi. Ariko rero intsinzi tuneshasha Satani igihe avuga yuko Yesu atagikora, nigihe tuvuza intahe. Ukavuga intahe yawe ukuntu wari umufumu ugakizwa, ukavuga intahe yawe ukuntu wari umusambanyi ugakizwa. Umuntu umwe yambwiye ngo tugera kuri podium tukaza twibagira yuko ari twebwe twabaye bariya. Ni byiza ko tubibutsa abantu yuko naho duhagaze twarabo gupfa, twarabo gutabwa. Intahe yawe rero ishobora kuba ikindi kigwanishwa Kristo yiteze, ariko kugira ngo umuntu ayishinge agomba kwirengagiza ubuzima bwiwe, kuko kugira ngo nibigeze batinyira n'ubuzima bwabo bari biteguye no gupfa. Iyo wibutse yuko utakibaho ubuzima bwawe, ubayeho ubuzima bw'utazopfa, kandi nigiki cyo gutima kudatinya nta bwoba bwo kumushingira intahe. Ariko umurongo wa 12 ari ibintu uvugamo, uvuga ngo rakasatabaya, uvuga ngo duze nuko noneho munezegwe mu amajuru namwe abayabamo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi azi ko afise igihe gito. Abatubwiye yuko ngo amajuru anezege ko Satani aterewe kwisi, ariko y'umurongo uri hejuru uvuga ngo naho aje kwisi amaraso y'umwagazi azomunesha, aje mu kibanza kibire kugira ngo amenye yuko amaraso y'umwagazi ariko aramunesha, nuko jewe nawe twomushingira intahe. Abakobwa benshi muri eglise mufise intahe, abamama benshi mufise intahe. Bwira abantu ukuntu kera wari umusambanyi, kugira ngo batangure kumenya yuko iyo nyota y'ubusambanyi bafise ishoboye guhera kubera ko bimatanije n'amaraso y'umwagazi. Ico gihe Satani azomaramara. Bwira abantu ko kera iyo ugwaye wirukira ku mufumu, ubu naho sigaye uja ku mukozi w'Imana. Babwire kugira ngo bamenye yuko umufumu warabuze solution, ungira ku mukozi w'Imana ukasanga solution. O malakarababa zotabaya. Aya majambo mvuze ni kugira ngo ndagukebure. Ndabizi ko ari inyigisho y'iminota mike, ariko igiye kumatanya n'inahe yawe ugiye gushinga mu ishengero ryawe, n'inahe yawe ugiye gushinga mu quartier, ariko kandi n'ubuzima bwo gushinga intahe nabwo burakenewe kuri ko arashinga intahe. Ego twarabo gupfa, twarabasambanyi, ego twarabo gupfa rube, twarabanywa rumogi, ego twarabasani bagendeye mu vyaha, ariko Kristo twize yarahinduye ubwo buzima. Ubu tukaba turiko turabaho, tunavivre, tunazao. Ora baba zota la brahajeta tubayo kubera ko twamwizeye. Bakundwa, ntukangwe n'amajambo meza ndiko ndavuga uno munsi, kera navuga nabi kuruta bose. Ntukangwe nivyo ndiko ndaba muno munsi, kera nari mubi kubaruta, ahubwo ukangwe n'uwatumye bihinduka. Izina ryiwe ni Yesu, yandungise ngo ndamuvuge, nanje ndiko ndamuvuga. Aguhezagire, Imana ikugirire neza, Imana igiye kumushingira intahe, kandi nawe ugiye gushinga iguha intsinzi utigeze ugerako. Deliverance yanje yaturutse mu ntahe. Umwe mu bahungu banje abandi bose n'abagiye deliverance, ariko we igenda musengera nivyo ari ngombwa ko abadayimoni tubirukana, kuko yaramaze kuba deliver. Igihe cyose yashinga intahe, intsinzi yarinjira, abazimu bakagenda. Ndahezagiye ubuzima bwawe, Imana ikugirire neza. Tubandanye duhura, tubandanye duhezagirwa. Kristo ni wenye n'ibikorwa byose. I love you. Amen.